nawe turi kumwe na n'umwe mu baririmbyi bandi bari under management ya Bantu Boy ni umuhererezi wa Bantu Boy kiriko bite Ni sawa. umeze bon Ningo ndashima. meze neza imbere n'inyuma Hose no pembeni. pembeni ameze neza kiriko le premier itariki imwe y'ubeshi habonetse iyo ma post ya bamwe muri kumwe muri management na Double J yuko mwavuye muri Bantu Boy ukibibona ni reaction wagize Nabonye ko ari ububeshi kubera bitari byo. Ntwiyumviriye ko basi ne bari ko ya postinze bishobora kuba ari ibyo Oya. Ntiwigeze ugira n'ubwoba na bukeya Oya ntibyari byo. Ivyari ibyo bwari ububeshi kiriko uri gutegura iki muri iyi minsi ko tutabona indirimbo zawe sinziriye imeze gute Indirimbo zirari nyinshi gusa zirahari umwanya wazo nturagera muri Bantu Boy turi benshi ni Double na Fizo kigiye canje nikiragera gusa nanje vuba ndashikirwa nawe vuba urashikirwa baza ko ari nkaryari mu mezi nkangahe nta kwezi gusigaje nakwezi gusigaje kugira ngo tushobore kubona ikikorwa kindi ca kiriko nkuko bavyivugiye kiriko uri umunyeshuri ukongera ukaba n'umuririmbyi uyu managinga gute kimwe cyose ndagiye umwanya wacu ntibikugora iyo nk'ubunya uri kuriga uri concentre uri kurabosa mugazomva imistari iraje mu mutwe ugaca usanga watayikaye hari ngiye kwandika imistari imistariza mu mwanya wayo ibyishure navyo ni mu mwanya wavyo navyo nyene ariko hari igihe abantu bandika hari igihe bavuga ko hari igihe inspiration iza bivanye n'ikintu urimo ntibigushikirana ari nk'ubu basi uri mu ishure umwishere karigisha ugaca bumva nyene inspiration iraje ndazamana rero impamvu ndazamana rero umwanya w'ishure ndawuha ibyishure nyene ngiye mu by'imiziki kubera ndazamana cangira iby'imiziki